urukundo ntiruraba imyaka umuntu amuremure agusumba uburebure umugore agusumba uburebure agusumbya ubugufa agusumbya ubuvyibuhe sinzi urumva ivyo ntaco bivutse mu bisanzwe kubera urukundo n'urukundo umuntu akunda washatse umutima niwe ucagura ndifuza yuko un jour twokirana filme na Fanny Lavine. Sérieusement. Ino message mushikire. Kubera iki Delisia yipfuza gukina na filme na Fanny Lavine? Ndamukunda. Really? Ndamukunda ukungena ameze no ndamukunda. Bidakunze yuko ukina na filme nayo. Niki basusaba Fanny Lavine? Bon, ko twamenyana. Ndakunda ukungena akina, ndakunda ukungena azi kurira. Urumva n'amaprank yiwe yamagira imisi yose ntashobora kureka kurira arazikwigirisha urumva mana yanje je sinzi bijya bintu biva he nukuri antwa mu filme y'ikirundi je ya mbere nkunda ndakunda filme nizo za mbere zintera no kuraba izindi filme z'ikirundi. Really? Yeah. Filme za Fanny Lavine. Right ko hari gihe aho ragera dimanche ijya mwamikazi batarayisohora bana ko bayisohora land bayisohora land akagera dimanche kamenga nkaja kwirondera ugasanga ntibarayishirako numva mbabaye nkavuga mana yanje kubiri hagera iyo batevye kuzishirako murumva nyene narumva mbabaye. Yes hello abakunzi ba Yaga Tech TV, this is Mr. Vibe. Iyo Mr. Vibe ikoroke iyo Mr. Vibe yishiki ukabona kuri kamera umuntu kanaka uwo muntu ntaba yoroshe aba afite vibe. Uyu munsi rero nabazaniye icuki subira mu icuki ese kasha peka masone dede deni bazi kuri mwiti urakoze government yo umverere ngo urakoze navyo narinzi mugaho gusanga urakoze nanje mbona gute Iratesa. Wow, thank you. Bite rero? Sawa. Umeze fresh? Bien. Wow. Ibwira abakunzi ba Yaga Tech. Nitwa Delisia irakoze ndi umurundi kazi. Wow. Ivyo birahagije shagezaho. Birakwiye. Abakeneye nimero de telefone bazozimbatse. Bazokubata. Urazitanga cyangwa uri muri bamwe bagara? Biravana. Really? Bivana no wariwe? Yego. Hey. Sorry. Aha je nagiye amahirwe narazirose. Eh. Uri mu bantu batera inkuru canke baratera inkuru? Biravana. Turi kumwe n'umuntu atera inkuru ndatera inkuru. Uri kumwe n'umuntu adatera inkuru? Inkuru umuntu ahoze birangora gutangura umuntu. We ntiwisemba? Bon, apana muri iyo sense yo kwisemba ya gusa nyene mvuge gute. Uvuga ndavuga utavuga simvuga. Basi je nkunda ubundi umuntu antera inkuru jewe. Nico gituma rero waje gukora na Mr. Vibe. Voilà. Kugira habe vibe. Ego vraiment ndanezerewe uyumva gute gushika muri studio ya Yaga Tech? Bon, ndaryohewe kuri iyo je dirais opportunité. Ego kandi batse ko atari bisanzwe kandi bidashikira bose. Wow, nice. Natwe turaryohewe kuba warashoboye kutwitura kuko uri mu bigeme bake bashobora kuja imbere ya kamera. By the way, félicitations rero. Thank you. And then you're so beautiful. Thank you. Mbekumengo birasanzwe maze kubibwirwa n'abantu benshi wewe. Ahubwo ngira ushaka uri muri bake niyo mpamvu ahubwo yaba ari nk'umuntu amaze kwibwirwa kenshi. Nibaza yuko atogira byoba nyene ibintu biri simple. Byoba bisanzwe. Umukobwa yabwiwe ati uri mwiza. Uwe ku ruhande rwawe uba wumva ko akwiye kubitahura gute? Kuri jewe numva nabishimira Imana. Gusa hajye kenshi hariho bibwirwa ari ukuri canke bari kwarakubesha ugiye bakumviriza. Muga nyene bon kuri jewe ndabishimira Imana. Ukabuheze. Kubera ubwiza butangwa n'Imana.
kandi uhagaze ku tayi. ndagusabye mbabarire byakweye ego vraiment aho ntabeshe buriwe oya biri sûr Jesse ndakubesha nuko uraza guhaguruka bakundabira oya bizo guhaguruka byiyose. Yes bakunzi ba Yaga Tech TV twebwe dutangurana na vibe y'inkuru nyene ubona ko jewe simisha ibintu mba mbona vraiment office tubiri twompi reka ndabikindi nibavuge muri commentaire namamvuga mukankwama ngo sinzi kuvuga ntumva yuko haje icuki ko mvuga nze muraza rero ndabakoresha ikiganiro Rapana n'uwaje rero. Ego uri mu bacanga vibe rero ariko reka twinjirire ko rero sasa nifuza ko tuganira kuri filime ndundi kuko urazi uko ari byo twaganiriye cyane ariko wowe byatanguye ryari kumva yuko wokunda filime ndundi? Bon jewe si vuba kandi sikera gose ariko kera nyene nohanda amafilme y'ikirundi kuri RTNB. Hari igihe bacisha ko nyene utuemission duto tutunoze dupati duto tw'amafilme y'ikirundi nkaziraba zikanryohera. Ni igiki wobwira abantu badakunda filime ndundi? Bafite ifo gukunda ibintu vy'iwanyu. Wow. Apana gukunda ngo abanyamerika ego zose turashaka kuziraba kandi zose ziba zirimo inyigisho zitandukanye ariko bon zikirundi naho ubu bitahura gusoma ndibaza. Basi nyene biravana n'icyo umuntu aba yiyumvamo gusa jewe ariko deri hariho abantu baca bavuga ati gukunda filime ndundi twiga muri systeme ya francophone ayiga anglophone ivyo birundi twotuma tuza turaraba ry'amadessin n'amacama novela ari mu rundi rurimi wowe abantu bavuga uko bafite izo mentality kuzira basibibi ariko si umwanya wose utegerezwa ko muri kuraraba ngo dessin me canke ngo novela oya n'ikirundi urakiraba nyene n'abarundi nabo filime bakina zoce birabandi wowe umurundi wowe nyene vyo utabiravyo cha birabandi. Umufana kweli big up sana. Bakunzi ba Yaga Tech numwigeme ubona akunda gukomanta no ku biganiro twakoze kandi cane namukuye muri bijya biganiro vya filime no twagiye turatumira abantu mu mafilime ndundi mwarababonye rero nico gituma twashoboye kumuzana ubona yuko yantangaje gose mwene majambo deri tukwise umufana w'ifilime ndundi nitwaba twihenze. Wapi nike wapresya kubakinyi b'ifilime ndundi? bakina neza muri uko gukina neza ariko ukuntu baactinga niki uvuga ati abakinyi bo mu Burundi hari ico barushije abandi nkuko tuvuga ati muri ntuzeye mu Buhindi abahindi baturusha montage n'ububeshi natwe abarundi nikiye kintumva je ndapresya. Bon je ndakunda filme z'ikirundi kubera ata montage nyinshi biriyemo basi par exemple nka filme z'igihindi barashira ngo montage kuvuga umuntu bamuhaye ingumu hewe akararukira nka hariya ko hariya kandi acagaruka akacadunda rega utazi nafashwe n'abasoda nka 10 20 nka 10 twari akaca bose bagwa hari ukimbi ibintu vyakweri nibyo gusa nyene mu Burundi araguha ingumu ukabibona yuko ari ingumu nyene yanyayo ishitse rero none nk'abafana murashobora kubona umuntu ati yukweri vraiment yigirishije bamubabaje harabibona nyene harabibona babivangira ngo na n'umuntu ngena bazikina filme sinzi ko ariko nabivuga umuntu canke filme nyaye
umuntu bivana n'umuntu oya ngije natswa iyi filme sinzi umuntu aba yateguye filme ntavyo nzi ibintu vya filme gose gusa nyene hari igihe ubone yuko benga nyene nk'amaraso ugasanga ni ibintu vyahuje nyene bitamenga ni tomate bashishe ngaho navyo okay nk'umuntu akurikirana hafi filme ndundi niki kintu uvuga ati je ndafite commentaire vraiment ahantu bokosora kubera nta vyera ngo nta vy'amavyera yego mugabo kubera je ntakina amafilme sinovuga ngo ndabizi gose ibintu vy'amafilme donc sinovuga ngo bahindure ngaha ngo canke bagire iki wowe vyose urashima bon ya quand même faut kwameliora vyose abakinyi ego ndibaza wow igihuza ubwo tuganira warumva yuko ari umuntu ukunda muri filme ndundi aciye yemera urashyize kuri sije shaka ahandi hose wari usinziriye bon ya gusa nyine uvuze ikintu kinyenteresa kubera nico nyamukuru kuri jeyo right nico catumye uza n'imbere ya kamera nuwehe muntu uvuga ati vraiment je te dis franchement uno muntu ndinze namubona ndumva umutima wanje waruhuka muri filime ndundi bon ndakunda abakinyi ba filime benshi ariko spécialement Fanny Lavine subiramwo nde Fanny ni vaccine nduimana mugani muri filime ni Fanny Lavine ni izina rindi urarizi ndarizi kubera ko ndamukurikirana gose ndazi amazina yiwe ngo yitwa abavyeyi bamwise ni nayo muri filime ndibatwaraye vaccine nduimana nike kintu ukunda kuri Fanny Lavine ndakunda ukungene akina ndakunda ukungene azi kurira urumva n'amapanki yiwe yamagira imisi yose ntashobora kureka kurira arazi kwigirisha urumva mana yanje je sinzi bijya bintu biva he ni vibe yiwe nyene abafise oya nyene kuje kuntu ashaka kugira punk agasanga yarize ukamenga nivyo nyene ayikara bibiva kandi atari ivyo bigenda gute basi nyene sitabitaho ariko nyene arazi gukina vraiment iyo ukunda umuntu hari ico uba mwifuza ko nikihe kintu wifuza kuri Fanny Lavine ndamwifuriza gutera imbere nibaza ko aho yatanguriye atari hageze ubu ndashaka ko agera kure aho yifuza gushika wenyene kuri niveau nyene mbashaka gushikako niki kindi kintu ukunda kuri Fanny Lavine akote yo kuvuga ati arize kuntu yakitinga ndakunda kunyene ari umuntu akunda kuba ryohewe yego akunda gutwenga banje ndakunda abantu akunda gutwenga kwa nani ndakunda gutwenga yego ndakunda akunda gutwenga n'umwana mwiza arakundana ndakunda famille yiwe yose mu bisanzwe ndakunda ukungene basi babanye na famille yabo yego nk'ubu muri kano kanya n'ikihe wifuza kuri we kandi ndazi no video nzoyimurungikira ndabikwemereye ndifuza yuko un jour twokirana filme na Fanny Lavine sérieusement ino message mushikire kubera iki Delisia yifuza gukina na filme na Fanny Lavine ndamukunda ndamukunda ukungena ameze no ndamukunda wow Fanny Lavine tabara uno muntu uno mwana w'abandi arapfuye yarakurota ya uramukunda wow birangyoheye sana kumva yuko nawe uramukunda reka tubandanye wamukunze ku buryo bw'uko n'abandi batamukunze woba mama wumva umwansi we nanje ataba umwansi wanje ya muri kano kanya uravuze ati je ndifuza gukina na filime na Fanny Lavine naho ntari umukinyi wa filime mbega bije ubunyene uje imbere ya kamera canke vyakujemo kuva ryari tubwire rero duhe story bonje kare ndavyumvira ati nkunda si opportunity yo gukina filime no ikintu ariko ubundi mwanya nkiyumvira duzakatwe
undi mwanya nkiyumvira ingene basi ingene Jesse nkunda ukungena abantu bashaka kumenya kuba femme sinkunda basi ibintu abantu bashaka kuvuga ko ndabitinya nk'ubu gakina uri isegeye uri umukobwa nyene urumva ukungena abantu bashaka kumenya oya bon si ico ukina filme kuko no musasha ukina filme umeze uku ejo ugakina filme umeze uku nukuvuga ukina umeze gutandukanye Jesse ntinya ivyo ntinya ukungene sinzi nyene umenga ubuzima bwawe buri expose ukuntu urumva rero Fanny Vine naho mukunda ntukunda ukuntu yamenyekanye apana sindavyanga ku wundi muntu ndavyanga kuri jewe basi ndabitinya none wumva filime rero izoca ikina gute oya none uramenyera ibintu byose uramenyera hagiye ikintu utarakiba ntushaka ukimenya gusa nyene umaze ukibamwo urashaka kukimenyera yadapta nyene ukakibamwo hagiye ubuzima bwose umuntu abamwe ntivyama bimeze neza bidakunze yuko ukina na filime nayo nikiye basusaba Fanny Vine ko twomenyana mumenyane yobasha Fanny tabaro no mutima disi urifuza kumenyana na Fanny Vine jewe nanje ndakwemereye nzoca hasi no hejuru kugira mubonane merci beaucoup nzoca kwiti no kumabuye kugira mushaka kubonana na Fanny Vine merci nagomba ndabamenyesha yuko yashoboye gufata itike yo rafata taxi araza muri studio za Yaga Tech okay ariko uvyumve yuko uno mutima wagize uranezereje cyane turacari kuri Fanny Vine hariho couple yabo yitwa Solution Couple urayizi baragira ibi bitandukanye niki kintu ukunda kuri irya couple yabo niki kintu nkunda kuri irya couple yabo wa pressure kandi rero bivuga urabe no kuri kamera nyene ushize amanga na vibe nyene okay mana yaje ko nkunda ibintu byinshi ndabivuga byose nta kintu kimwe nakunda kuri yo ndakunda ukungene babanye bon ego bige nibyo tubona kuri kamera ariko la réalité nyene biboneka mindani ndakunda ukungene muvuge gute basi kenshi abavyeyi n'abana ntibakunze kuba ari abantu bama mu mati bose menga baravukana ndakunda rero kumwene babaye menga baravukana bakundana bose hamwe kandi atavuga ngo umwana ngo mutoyi ngo ni mukuru ibiki n'umukozi voilà n'umukozi ugasanga mu bintu nyene arabiparticipamwo nyene n'abantu sinzi bafise ingabirano ikomeye cyane abantu bamwe n'abandi bahora bavuga amajambo kuri urya muryango yuko ari umuryango wishira hejuru biyemera wowe niko bibona biyemera gute ko bagara kubera kandi nabo baravyiyemerera ko bagara none kugara mu musanzwe ugara bishatse uragara wumva ko biguha amahoro ntaco bitwaye kandi burya umuntu nubwo bumeze neza muri byose ategerezwa ko amavuga nyene umuntu ntaburi ico avuga basi umere neza umere nabi umuntu ashaka kuri ico avuga right nyene urumva ntiboshimisha abantu bose rero ko bashimisha ni sawa ko badashimisha nabo nta kundi no twababwira ngo bakunda kungu birava n'umwe wese no kugenda babona ikintu wow Solution Couple avuze ati jewe ndakunda ukuntu batamenyerana ariko ugasanga bari proche uvuze ico kintu twumve ko bakwiye kwirereza kwa abana babo kwirereza ko no kuvuga donc babareka abana babo babagireka ivyo bashatse oyaha sivyo nashatse kuvuga basi nashatse kuvuga ko bari proche gose n'abana babo urumva nta muvyeyi umwe yego atari proche n'umwana wiwe ariko bobo sinzi ngene no bivuga bafise indi connection nyene bafise ukundi kuntu babanye menga ni nabagenzi nyene bari cool ibintu tudasanga handi ego tudasanga henshi apana handi shaka gusanga rero nandi ameze uko
tutazi ariko ntitubisanga henshi. Nice. Ariko kandi haguma harimo ukubahana, abavyeyi bakubaha abana bakubaha abavyeyi babo même si nyine bari proche gose. Wow. Yes, Delicia, niki kintu nk'umukunzi wa Fanny Ravine urazi ko yavuze ko amajambo menshi ya mu mama n'ikintu uvuga ati jewe vraiment baramuvuze ku ikintu naho coba kimwe kirambabaza. Bon, baramuvuze ko ngo asumba umugabo wiwe, ngo amusumba imyaka. Bon, byarambabaje nyene kubera none bagira urukundo ruraraba imyaka. Wapi? Urukundo ntiruraba imyaka. Umuntu amuremure agusumba uburebure, umugore agusumba uburebure, agusumvya ubugufa, agusumvya ubuvyibuhe sinzi. Urumva? Ivyo ntaco bivuze mu bisanzwe. Kubera urukundo n'urukundo, umuntu akunda uwashatse, umutima niwe ucagura. Ya, ego. Nararyohewe n'ingene bitigeze muca intege. Wewe yabandanije abereka yuko ivyo bavuga vyose. Wow. C'est une femme très combattante. Très bien, très bien. Bon, yaramenye kurwanira umuryango wiwe, yaramenye kurwanira umugabo wiwe. Urumva aramenya kwidefenda. Hariho abantu benshi bica intege. Gusa nyene wowe ntivyigeze muca intege, so iyo image yerekanye nziza cyane yarangyoheye. Ego. Niki kintu rero uvuga ati jewe vraiment Fanny Ravine ariko wavuze yuko abantu bamuvuze ko bitamuciye intege, mbega muko kudacika intege nawe niki kintu wakuyemo Delicia? Bon, naramigiye ku mwete wiwe, nakubwiye yuko ari umugore ari très combattante. Afise umwete mwinshi, arakora cyane, afise amafilme aryoshe mana yanje, aryoshe. Nukuri antiko amafilme y'ikirundi je ya mbere nkunda, ndakunda filme nizo za mbere zintera no kuraba izindi filme z'ikirundi. Really? Yeah. Filme za Fanny Ravine. Right, ko hari igihe aho ragera dimanche ijya mwamikazi batarayisohora, abana ko bayisohora land. Bayisohora land. Akagera dimanche kamenga nkaja kwirondera ugasanga ntibarayishirako. Numva mbabaye nkavuga mana yanje kubiri. Hagera iyo batevye kuzishirako murumva nyene. Narumva mbabaye. Urumva sinabona land harageze. Nongere kwiraba kandi. Mwumvise. Igitondo nayizindukirako. Wow. Donc Fanny Ravine arakina amafilme n'ivyo, niye filme yakuryoheye? Mwamikazi. Nakaye gasene mvuga ati je nyene ntiyahetse. Yo Paul. Bon, Jean, just nigeze ntahura mu bisanzwe. Umva muri igesomene ihereramwo. Bari bavuze yuko bagiye kuza barasohora zibiri mu nzu. Mugasha mumanira hetse. Sinabonye fan yayo. Really? Bon, fan yayo no kuvuga ujya mu papa yasanze mwamikazi na Yuvinari bagira basomane. Igacihera. Sinuba nevyaheze gute. Agiye rero mwamikazi yasanye n'umugabo wiwe. Basirige zitabitahura nyene hajya hano. Nagumanye ikibazo none eske nimba umugabo yaragutoye woca wibagira urukundo rwawe rwa mbere. Même si yari mu bukene, eske woca umwibagira kwe nubwo yabafashije? Sinumva yuko yari ku ngira bashatse umuntu agire suite logique. Good. Yumvira agace gakurikiye. Tugumane ibibazo. Hama zotwisura gute. Ubundi film irahera, twabone iyo vyahereye. Ngira bazoyibangira hariho a partir de scene. Reka twizere ko bazokabandanya. Turiko tugana ku musozo Delicia, urana ko cari ikiganiro kiryoshe. Nk'ubu Fanny Ravine wavuze ati jewe ndamugomba ko gukina filme, mbe wavuze no kubonana nawe. Nk'ubu mbajije si tudakina filme kindi no gushaka n'igihe. Kumubona tu simple. Ambwira ko ndamukunda. Yo, ukamuhiki. Nkamuhiki? Nta birebire mfise. Yo bash. Nyene desinze nzomica fisi. Ono mucapa ko ntazi gucapa. Yo numva yo muryohera. Ya, ariko nizera yuko muzobonana. Yego. Kandi nanabikwemereye
reka twizere naho afise ibikorwa byinshi Fanny Ravine ntagara ni umwana mwiza Ndabizi. wow usanzwe ubizi Biragaragara. Delicia urabona nyina Fanny Ravine n'ikihe kintu wumva wo musaba Umusaba ni umusaba ego ubu nyene ugibona seruka ngaho n'ikihe kintu wosaba Fanny Ravine mbebasha ashire muri mwabikazi nimbesha muri mwabikazi nkabande harimo mpayamo nyarwandakazi babaje ati wabonane na president wawe kori uno muhuru yambi umunyarwandakazi cyangwa umurundikazi oh umurundikazi umurundikazi intuze be yitwa tetero be ngo no muhayambi nawe wo muhiye aje no muhayambi Fanny Ravine urumva yuko urukundo mu bafanzi ba vraiment kwasaze niyigaragaza ya rero turiko tugomba turangize ndagushimiye ukuntu twakoranye ikiganiro kandi shawu yaga neza zakwe yego vraiment narinzi murakoze ahubwo wimara kanyota yes bakunzi ba Yaga Tech TV turabashimiye umwanya wose twamaranye twari kumwe na Delicia bajya nta rindi zino ufise kandi boba banyita happy yes reka ndagushimire nawe rero wakoze kwitaba umutumiro reka turangize tuvuga ngo ciao ciao